iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ku biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, ariko ahani tukaza kwibanda ku biriko biravugwa kuri ca kibazo cama kibonekeza umunsi ku munsi. Iyo umukuru w'igihugu nyene Cobero Evariste Ndayishimiye yagiraniye ibiganiro n'abamenyesha makuru ndetse n'abanditsi nga mu gihugu c'u Burundi. Ico kibazo nta kindi ni kibazo kijanye n'indege yoreruye umukuru w'igihugu nga mu gihugu c'u Burundi. Ku itariki ya 16 Kigarama umwaka wa 2016 indege yozorereye umukuru w'igihugu c'u Burundi yari igeze ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye Bujumbura. Abayakiriye harimwo Evariste Ndayishimiye ndetse n'arengewe Bunyoni kuko bari abategetsi bakomeye ico gihe. Ni indege yamaze umwaka itagenda ihagaze ku kibuga c'indege. Ubu iyo ndege ikaba iri Madrid mu gihugu ca Espagne. Indege yari yanditse kuri leta y'u Burundi, ubu yanditse kubigenga nk'uko amakuru yavuye mu matohoza abigaragaza. Umukuru w'igihugu we mu kiganiro aherutse kuremesha ku kimenyesha makuru yaga yavuze ko impapuro ziranga indege zatakaye, ngo uzifise aguma yinyegeza. Uti wa Murundi wo umutima uzobona wivye leta uzomwerekane none kuko ko ari tunga ryacu twese ryibwe. Ngo na Bunyoni ari mu bazi vyinshi cyane muri iyi leta, niho Evariste Ndayishimiye amubaza vyinshi cyane. Iyi ndege yarerura umukuru w'igihugu tubabwiye ko yageze nga mu gihugu c'u Burundi kwigenekerezo 16 ya 13 Kigarama umwaka wa 2016. Mu gihe Evariste Ndayishimiye yavuze ko ubufise impapuro z'iyi ndege irerura umukuru w'igihugu atazwi iyo ari, amakuru dufise nuko azwi kandi nanone n'umukenyezi wiwe nawe ari mutegetsi yakomeye nga mu gihugu c'u Burundi, kuko hari igihugu aserukiramwe igihugu nga mu karere ka Afrika y'ubuseruko nkuko tuza kubigaruka ko. Bamwe bati ese umuntu yagumanye impapuro z'indege y'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2017 kugira ngo aronke uko yishuza amafaranga leta y'u Burundi mufitiye. Bigenda gute ngo President Ndayishimiye yavuze ko babuze ufise izo mpapuro mu gihe bazi neza uwuzifise n'impamvu azigumije. Muri aya makuru turaza kubabwira ideni leta y'u Burundi heraniye uyu ufise izi mpapuro z'indege yorereye umukuru w'igihugu. Uyu kandi afise izi mpapuro yarabaye ambasaderi w'igihugu c'u Burundi. Yarabaye ambasaderi w'igihugu c'u Burundi kuko yagiserukiye imyaka itari mike. Yagiserukiye mu kiringo ca gatatu ca President Nkurunziza, ndetse kandi no ku myaka ibiri ya mbere Evariste Ndayishimiye yashize ku butegetsi nabwo yari umuserukizi w'igihugu c'u Burundi nkuko tuza kubigaruka ko. Sivyo gusa kuko nabigarutse ko uyu afise izi impapuro z'indege y'igihugu c'u Burundi bavuga ko iri mu gihugu ca Espagne. Si umuntu asanzwe kuko nubundi n'umutambukanyi wiwe ari ambasaderi Leontine Nzeyimana aserukira Burundi mu gihugu ca Tanzania nkuko tuza kubigaruka ko. Bamwe bati ibi bintu ni akamaramaza ku gihugu. Imbere ko tugaruka kuri dossier reka tugire ico tugaruka ko gato kugira ngo dossier tuyinjiremwo neza. Hari inkuru yigeze gutangazwa yavuze ku bunyonyezi mwigurwa ry'indege yoreruye Petero Nkurunziza inyuma ya Falcon 50. Ni mu gihe imyaka imaze kuba myinshi. Indege yiswe Gulfstream 4 ikaba yaguzwe mu kompanyi yitwa Antalis Aviation, ikaba yarazanywe n'uwaserukira iryo shiramwe yitwa Arnaud Poisson. Igurwa ry'iyo ndege ryarabaye mu igipfungu cinshi ku buryo n'ubunyonyezi bwagiye habona, ariko bubura ubukurikirana kuko vyakozwe n'ibihangange. Nk'uwari icegera c'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe yari yamenyesheje ko iyo ndege yaguzwe kandi ko mu kiringo c'indwi imwe gusa izoba yasisikaye Bujumbura. Inyuma y'imisi mike uvugira leta akaba n'umunyamabanga mukuru wayo Philippe Nzobonariba acavuguruza Nyamitwe ko iyo ndege itaguzwe ahubwo ari ingabire. Mu mabanga yashigwa habona mu bijanye n'ubuhinga bwa none kuri Twitter, umuyobozi mwishikira mu biro kwa Petero Nkurunziza ajejwe ibibazo vya gisivile ariwe General Arengewe Bunyoni yaciye yandikira ubutumwa uwo yiswe Arnaud Poisson. Ariho hatangura kumenyekana akazina kiwe k'ubuhizi ka Mutamade hari mu mwaka wa 2014. Uwo Bunyoni akaba yavuga ko bijanye n'ihererekanywa ry'amafaranga angana n'imiliyoni 8 z'amadolari y'abanyamerika. Mu marundi y'ico gihe zikaba zari miliyaridi 224 mu mafaranga y'amarundi. Ayo nayo akaba ari yakuye ku konti ya Amisom ku itegeko rya Bunyoni kuko yari umushikiranganje w'ikigega ca leta w'ico gihe akaba ari Tabu Abdara.
Iyo ndege rero yahavuye ishikanwa mu Burundi inyuma y'imyaka 2 iguzwe, hari kwigenekerezo 16 ishira igenekerezo 17 Kigara mu mwaka wa 2016, ariko kuva uwo munsi kabitarigera inyiginyuka kuri ico kibuga c'indege. Nubwo vyagizwe ibanga, amakuru dushikira avuga ko iyo ndege ishobora kuba itagishoboye kuguruka kuko ifise ikibazo c'ubuhinga, ico bita problème technique gikomeye cyane. Hari inama shikiranganje igeze gukorana, umushikiranganje w'ikigega ca leta w'ico gihe akaba yaratanze iciyumvira ko iyo ndege yoraba ikindi kintu ikoreshwa kuko imaze gutwara amafaranga menshi yitirirwa kuyikurikirana entretien ariko itigera iva hiri. Kubwo uwo mushikiranganje yabona ko ari uruhombo rukomeye ku gihugu. Tukabibutsa ko kandi iyi ndege yitiriwe kuza kurerura Petero Nkurunziza yari yaguzwe nko kuza kuzibira igihengeri cyari havuye iyindi ndege yitwa Falcon 50 yagurishijwe na Petero Nkurunziza amaze iminsi mike ashize ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Kwabikurikiranira hafi ivyaberaga muri leta bakabona ko bamwe mu bihangange muri vyari mu butegetsi ico gihe vyabonye ko igugwa ry'iyo ndege rwari urugeri rwo kunyuruza ayo mafaranga, vyitwa ko yaguze indege mu vy'ukuri ari indege ngizoza kumera nk'igikinisho c'abana. Gusa kandi nkuko iyi dosiye yashizwe habona, hari nandi makuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitangarije ko hari ufise impapuro z'indege, ariyo mpamvu iyo ndege itajiva mu gihugu ca Espagne ngije mu gihugu c'Ubwongereza aho boja kuyikora. Ufise impapuro rero za ya ndege irero umukuru w'igihugu yahavuye amenyekana. Nkuko twavyumvise mu kiganiro President Ndayishimiye haye ikinyamakuru yaga Burundi muri ndamukiza uyu mwaka wa 2026, yarabajijwe ikibazo c'indege ijejwe kumurerura imaze imyaka i Madrid mu gihugu ca Espagne. Uretse ko President Ndayishimiye yavuze ko yigeze kwiyumvira kuyigurisha ivyuma vyayo ku biro, yonge yavuga ko kandi abatwara igihugu batazi ufise impapuro z'iyo ndege. President Ndayishimiye amajambo yiwe yagize ati: kuko urumva itegerezwa kuva Madrid igende mu Bwongereza, Grariveho itegerezwa kuba ifise amadokima. Warafise amadokima twaramubuze n'ubu agoma yerera. Reka tugaruke ku bivugwa ko impapuro z'indege zifiswe na Ambassadeur Sheriff Aidara Bokum. Radio y'abanyagihugu RPA irongowe na Bob Rugurika iherutse gushira habona amazina y'ufisi izo mpapuro President Ndayishimiye yavuze. RPA ikavuga ko zifiswe na Ambassadeur Sheriff Aidara Bokum yahoze aserukira Burundi muri Cote d'Ivoire no mu bindi bihugu vyo muri Afrika y'uburengero. RPA ikavuga ko Ambassadeur Sheriff Aidara ari we yajanye iyo ndege muri Espagne n'abacagomana impapuro zayo kugira leta y'u Burundi muri amafaranga imufitiye. Ubu rero indege ijejwe kurerura umukuru w'igihugu cy'u Burundi giri kwiza imyaka 10 ku kibuga c'indege kiri i Madrid muri Espagne, ahirikira sazira atanumwe yinezwe. Benshi iyi bakayita indege y'amanyanga menshi cyane. Nkuko nabigarutse ko mu mwaka wa 2014 leta y'u Burundi yatangaje ko yaguze indege nshasha izohorererura umukuru w'igihugu. Ico gihe imvugo mu butegetsi zari zibiri. Hamwe wome ngo ni indege yaguzwe, ahanuka mengo ni ingabire y'abagenzi b'u Burundi. Ico bikoze hari miliyoni 8 n'igice y'amadolari y'abanyamerika yarekuwe kuri konti ija ko amafaranga yava ku bikorwa vy'abasoda b'u Burundi muri Somalia AMISOM. Ayo mahera yakuwe ko yitwa yo kugura indege y'umukuru w'igihugu. Umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu w'ico gihe General Arengeyo Bunyoni yaravuzwe cyane mu bijanye nayo mahera yakekwa ko yibwe. Inyuma y'imyaka 2 indege Gulfstream GIV 9U BKB yarashikanye ku kibuga c'indege ca Bujumbura, aho hari kwigenekerezo hari hagati y'igenekerezo 15 ndetse n'igenekerezo 17 Kigarama umwaka wa 2016. Ico gihe havuzwe ko ariyo ndege igiye guhora irerura umukuru w'igihugu. President Nkurunziza ntiyigeze aho nyura muri iyo ndege. Inyuma gato indege yahavuye isohoka igihugu ngo igiye gukoteshwa. Ntabasubiriye kuyikubita ijisho mu Burundi, igeze hanze yaranahinduriwe ibiyiranga, ibimenyetso vy'u Burundi birakugwa ko. Kuva mu mwaka wa 2017 indege yajanywe ku kibuga c'indege ca Quatara Vientos i Madrid muri Espagne. Kuva ubwo ntirigera iva ngaho. Buri mwaka ibiro vy'umukuru w'igihugu bisohora amajana y'amamiliyoni agenewe gufata neza iyo ndege no kuriha aho iparitse. Ntaho uzi vy'ukuri ayo mafaranga iyo aherera buri mwaka. Akabazo rero kakaza ari kakandi kagira kati: ese koko Burundi ntibuzi iyo Ambassadeur Sheriff Aidara Boku ari?
mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza niho hamenyekana ko Burundi bufise ubuserukira muri Cote d'Ivoire no mu bindi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'uburengero. Ico gihe abarundi baratangaye ingene Burundi bwari bufise ambasaderi w'umunyamahanga, banabaza ingene yagenywe mu gihe abambasaderi b'u Burundi bategerezwa kwemezwa n'inama nkenguzamateka. Ico gihe vyavugwa ko Sheriff Aidara Bokoum yoba ava muri Guinée Conakry, abandi bakavuga Cote d'Ivoire nyene. Ico akoze Sheriff Aidara yari yezwe nk'umuntu Petero Nkurunziza yazarikora ko akamutuma mu bagwiza tunga mu bihugu bitandukanye, ahandi akamurungika ku batwara ibihugu. Ambasaderi Sheriff Aidara Bokoum asanzwe yobakanye na Leontine Nzeyimana aserukira Burundi muri Tanzania, yanahoze kandi ari umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza. Amatwi adusumira nuko Sheriff Aidara yoba kandi yaranahawe ubwene bw'igihugu c'u Burundi. Ku ntwaro ya President Ndayishimiye, Ambasaderi Sheriff Aidara Bokoum yagomye mu mabanga imyaka 2 mu nyuma arabogozwa. President Ndayishimiye ngo yabamufata nk'umufunga kiwane, nivyibazwa na benshi. Ibibazo rero bikaza ari vyinshi kuri iyi ndege. Ese uyu muntu yagomanye impapuro z'indege y'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka wa 2017 kugira ngo aronke uko yishyuza amafaranga leta y'u Burundi mufitiye. Bigenda gute ngo President Ndayishimiye avuge ko babuze ufise izo mpapuro mu gihe bazi neza uzifise n'impamvu azigumije? Ica kabiri, Ambasaderi Sheriff Aidara Bokoum yarabaye ambasaderi wa President Ndayishimiye ikiringo c'imyaka 2. None ni kuki ico gihe cyose batamwatse impapuro z'indege? Ambasaderi Sheriff Aidara Bokoum yubakanye na Ambasaderi Leontine Nzeyimana aserukira Burundi muri Tanzania. Ni gute ubafukamye ngubakanye na Ambasaderi w'u Burundi bavuga ko ariko arayerera batazi iyageze? Bamwe bati vyinshi bera mu butegetsi birasiga ubwenge, umuntu agasigara yibaza koko nimba ngo abategetsi yibaza ko bo bategeka abana bikayoberana. Iyi ni ndege yavuzwe ko vyinshi bitandukanye, ndetse kandi nkuko natangwe mbivuga mu mafoto yagiye arashigwa ahabona agaragaza iyo ndege yashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, hagaragaye Alain Guillaume Bunyoni ndetse na President Evariste Ndayishimiye mu bari baje kwakira iyo ndege igihe bayishikana ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Vyinshi kuri dossier navyo tukazobigarukako. Mu yandi makuru reka tubandanye ku yandi makuru avugwa y'ubunyongezi budasanzwe bwibonekeje ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari imyidogo y'abakozi b'ibitaro vya Giteranye bashira habona amanyanga y'umuyobozi. Nta manyanga hambaye cyane kuko tugiye no kuyabageza ko mu matohoza twakoze. Abakozi b'ibitaro vya Giteranye mu ntara ya Buhumuza bashikiriza ubusuma n'amanyanga biriko bikorwa n'urongoye ivyo bitaro Dr Jean de Dieu Coishakiye. Ivyo bikaba biriko bishira mu kaga ivyo bitaro. Twifuza ko mudufasha gushikana kure ibibazo vyugarije ibitaro vyacu vya Giteranye bigeza bikubera ingeso mbi z'umuyobozi. Ubu ni ubutumwa bw'umwe mu bakozi bakuri ibitaro vya Giteranye. Mu gutangura tumenyeshe ko Dr Jean de Dieu Coishakiye yashitse kuri bino bitaro mu mwaka wa 2023, aho yaraje gusubira uwitwa Dr Kwizera Willy be n'umudafu yitwa Habiyaremye Celestin bagirizwa gukoresha nabo ubutunzi bw'ibitaro. No ngaha twarabikoze ko cyane amakuru gushikaho haza gukorwa amatohoza baca barakugwa kuko basanze ubutunzi bwari bugeze habi. Dr Jean de Dieu rero yasanze kuri konte z'ibitaro hari amafaranga angana no muri yaridi n'ibihumbi 200. Umuriyaridi ni miliyoni 200. Ayo yose agishika yaciye ayiraramwo arayakegeta buke buke, ubasigaye herade. Nka yose aza kuyakoresha ivyiwe harimwo ihoteli ariko yubaka ku kiyaga Rweru ahasanzwe avuka. Icambere twohera ko ni nyuruzwa ry'amafaranga yabeshe ko agera yubakisha inyubako y'ibitaro. Uyo muyobozi yari namuyabesha ko agera yubaka inyubako y'ibitaro ariko vyahereye muri fondation umwaka urengura heze, na ya fondation yaramaze kubenamwe ivyatsi. Aho rero yatwaye imiliyoni 35 z'amafaranga y'amarundi zirenga ko gato. Uyibonye ukubitwa n'inkuba. Ni foto twayibarungikiye. Aho rero niho yakuye amahera ya mbere yo gutanguza hoteli yiwe ku kiyaga Rweru. Hari kibazo ca ambulance, amafaranga aguma asoka anyuruzwa. Na kitoro kihari caruse abaniha mu gihe kiba giteguye n'amafaranga yacu agasohoka. Abagwayi birirwa barapfa babuze ikibunguruza ngo batwagwe ku bitaro bikuru bisumvye ubushobozi vya Giteranyi, ivyo bita Hopital Reference nka Karusi canke Ngozi n'ahandi. Igitangaje, imodoka y'umuyobozi yirirwa irayerera mu gisagara ca Bujumbura kuko ariyo asanzwe aba. No ku kazi ahaza gake kabaho aje gusinya ivyo amafaranga yijanira mu vyiwe.
iyumvire tutararonka umuyaga nkuba buri kwezi twarapuranifiye igitoro kingana n'ilitiro 2000 kizokoreshwa n'imiduga 2 ambulance na Land Cruiser y'umuyobozi, ariko igitangaza yaciye amezi 6 turonse cya gitoro kikaguma ari litiro 2000 ugaca rero ubura iyo gikamanganira kuko ambulance yiri gwihagaze ngo yabuze igitoro mu gihe wewe yo Land Cruiser yiwe agiramwo yikorera utwiwe yamayuzuye igitoro. Aho rero abibujumbura gutonda ku kazi mu giteranye n'ibirometero birenga amajana 2 n'umushoferi wiwe asa nutakimenya uko isa. Aho rero iyo ibitoro bibuze gestionnaire aca yirukira muri Tanzania kumunyweshereza kugira ntaburi igitoro kimumanukana ibujumbura kwikorera twiwe kuko inywa litiro 180. Tugatanga rero n'ukuntu leta yavuze ko imodokari za leta zokora akazi ka leta ariko we gikoreshereza ivyiwe bakibagira ambulance. Hari ubundi bunyongezi bwinshi buriko bukogwa, twavuga nk'amahera ariho muri kantine agasinywa mu gihe abakozi baba batayapfunguye, aho abakozi bari bafashe ingingo yo kwandika ko batabipfunguye ariko yaciye abibabuza n'iterabwoba. Harigeze kuba ensemble hamwe umuyobozi abwira abakozi ati yo mutapfunguye mugaca muja kwandika kuri fiche ngo pas consommer mu bihagarike, donc kugira aje aruzuri murantunge kugira aje aruzuriza ayo batapfunguye. Hari ubusuma mu vyo kugura kandi ibikoresho barenza k'amafaranga menshi cyane nk'amafishe, ibifukisho, ivy'amamatera, impapuro, amaregistre n'ibindi vyinshi. Nimbwe kandi iyi dossier yiwe irimo ubutumwa bwinshi ngo kugira yoroherwe ku ntumbero y'umuyobozi yaciyemwo imigwi abakozi. Hari abasu contrat ahenda ko hamwe bo kwishinga abasusitati bo batazoronka uko bahembwa, bigatuma rero baca bakorana ubwoba. Abasusitati bo yirirwa arabaturubika kuri ivyo bitaro yagize akarima kiwe aho nibikogwa responsabilité vière abasu contrat kuko aribo batamugora mu kwemeza ivy'amanyanga akora kuko abakangisha ko batohembwa canke ko yobirukana. Abakozi bahunga ku bwinshi ivyo bitaro kubera inyifato mbi y'umuyobozi yagiye iribonekeza. Abakozi bo kuri ivyo bitaro bakaguma bahahunga kuko kuva mu mwaka wa 2026 utanguye amaze kugenda abakozi 10 mu gihe ivyo bitaro bisanzwe bifise abakozi bake kuko nabandi baburiyo baja baba baramuhunzi. Ivyo rero bica bigira ingaruka ku bagwayi baca bakigwa nabi n'abakozi bake barushe. Nemugiye kandi nkuko abakozi bo kuri ibitaro babigaruka ko hari ingaruka mbi ku bitaro bitewe n'inyifato mbi igaragazwa n'uyarongoye ibi bitaro. Muti iyo nyifato mbi ni yihe? Ubu rero kubera ko amafaranga y'ibitaro yakoresha ivyiwe aciye kirekire abakozi bishwe na kigoye kuko agashiruka bute prime bahora baronka ntikakiboneka kuko naho kogize ngo karaboneka amafaranga aca yiteguza ibikogwa azokora kumba ayo mahera agombaje kuyubakisha hoteli yiwe iri ku kiyaga ca Gweru. Ikibabaza abakozi n'ukuntu batubitse uwavubi aho hageze yaho bategura ibikorwa bizokora mu kwezi planification aheza akabwira abo bakora n'ivyo bikorwa ko nibadatuza amadone ko ata prime azopfa atanze mu gihe bitaro bitwegereye ho prime itangwa buri kwezi. Twavuga nka hopitali Muyinga aho kuva uyu mwaka utangura prime bayironse incuro 5 kuri 5, hopitali Gashoho bamaze kuronka incuro 4 kuri 5, na hopitali Giteranyi yo ironse incuro 2 kuri 5. Naho nyene bidashemeye kuko avuga muri comité de gestion ati prime ntimurenza aya. Ivyo rero vyatumye hibonekeza akajagari ku bitaro bifatanye n'ikena ry'imiti yarimwe ubusuma bw'iyo miti yagenewe abagwayi. Akarorero nk'ubu hari hamaze iminsi myinshi ata miti yo kuzimya ubushuhi hari abagwayi iyo batayiguriye ibara riba riguye. Ni mu gihe kandi hari n'ivyo batoza imitsi abana bihari kuko benshi bama bapfuye kubera kubura uko batogwa imitsi. Turatabaza mwebwe mufise ijwi rigera kure kugira ngo ayo manyanga ya Dr Jean Didier Cho ishakiye ashikira umushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo bagarukire abakozi be n'abene gihugu biturizo bitaro kuko bigeza hatembana rye bisanzwe vyakira abagwayi benshi. Mu ncamake abakozi bipfuza ko haba umugwi wigenga onyarukira kuri ivyo bitaro kugira amatoza kugira ngo uhagarika ayo manyanga amazi atararenga inkombe.
Imbere yo gusoza twibutse ko mu mwaka w'2023 harigeze gushigwa habona amatoza yari yakozwe kuri ivyo bitaro, abari baharongoye barabogozwa kuko amatoza yerekanye ko bariko bakora ubusuma budasanzwe. Nembwe kandi twagerageje no kurondera umuyobozi w'ivyo bitaro Dr Jean de Dieu Cho ishakiye kugira ishashikirize kuri ivyo avugwa ko yatwishuye ko ivyo ari ibinyoma, ahubwo wewe ariko akora ibishoboka vyose kugira ngo ibitaro bitere imbere. Mu yandi makuru kandi hari vyinshi biriko biravugwa bijanye n'ibivugwa mu gateka kazi na muntu, aho hari umwe mu bagabo yishwe. Gusa imbere ko tubabwira ivyiyi nkuru, reka tubageze ko indi nkuru yavuzwe kuri uno munsi, aho hari umupolisi Ndayikeza Vianney benshi bibaza aho yobari. Hari umupolisi wo muri komisariya y'Urumonge abe batazi irengero ryo kuva ku munsi w'Imana uheze igenekerezo 15 Rusamu y'umwaka. Abiwe ntibazi yari bagize barabaza mu gipolisi mu Rumonge bishurwa ko Ndayikeza Vianney yarungiswe gukorera handi, ariko babajije iyo yagiye gukorera nta nyishu bahabwa. Muti Ndayikeza Vianney ninde? Ndayikeza Vianney yavutse mu mwaka w'1997 ku mutumba wa Nyagasaka zone Buruhukiro komine Rumonge intara nshasha ya Burunga. Ndayikeza Vianney arubatse n'umuvyeyi w'umwana umwe, uhundi yari yamushinguye kuwa gatandatu umunsi umwe imbere yuko nabo bugwirengero. Mu kazi kiwe ka misi yose Ndayikeza Vianney ni umupolisi akorera ku mugwa mukuru wa komine Rumonge, naho ari umupolisi wiwe bamuvuga nk'umunywanyi wa CNDD FDD. Reka tugaruke kwiburwa irengero ryiwe. Ku munsi w'Imana uheze Ndayikeza Vianney yari mu kigandaro cy'umwana wiwe, yari kumwe n'abandi bari baje kumufasha ikigandaro. Hafi saa 9 z'umuhingamo niho Ndayikeza Vianney yahamagagwa ku telefone. Ndayikeza yasohotse ihema ry'ikigandaro aje kwitaba telefone. Ndayikeza Vianney ntiyagarutse. Bamwe mu bamuzi bavuze ko babonyejanwa n'imodoka yo mwiperereza kugeza ubu nta gakuru kiwe. Abiyo baragiye kubaza ku biro bikuru vy'igipolisi mu Rumonge. Umwe mu biwe yagize ati: "Mwaruka kubaza amakuru ya Vianney Ndayikeza nuko yakura muri komine Rumonge." Abiyo barabashije muri komisariya Rumonge, muri komisariya bishuwe bati habaye hindagurwa y'abapolisi mu ntara, rero Ndayikeza yarungurujwe. Yamara umuryango wagumanye ikibazo kubera abiyo babajije iyo yagiye gukorera nta nyishu nimwe bahawe. Ngo dutahura ingene bataduha umuco kukijanye n'iyo wacu yagiye gukorera, dutahura kandi ingene nawe atacu yabwiye umuryango kandi yawusize mu kigandaro. Umuryango urafise ubwoba ko Ndayikeza Vianney nawe yoba yaranyurujwe. Ogera makuru izashikiye uyu mupolisi Ndayikeza Vianney nawe iyo yashikiriza kugira ngo amatohoza yiwe kuri dosiye yiwe abandanye. Ngorera makuru yaragezwe ko muri kano kanya Fyonde subscribe canke sabone ni butarafite ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barabo mu bagerwa ko n'amakuru yihuta kandi ya mbere mu gihugu cy'u Burundi abavugwa bisata bitandukanye nka vyose harimo politike, agateka kazi na muntu, imigendanire n'andi makuru ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bitandukanye. Hari andi makuru menshi ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu yoba atangazwa ku mumenyesha makuru vyandika aho duhabwa n'abene igihugu ndetse n'abari mu nzego yo bizumutekano n'iza politike, nayo turiko tubategurira tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere. No muza TV rero Imana bazegeye mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora, amakuru yacu yo arabandanya.